sigara nakuronde narabarikirije hose ndatumba ndaburiye umukiri ivyanje ni birebire ivyo vyose byagendamo ndakuzanye ngaha kugira ndakwigishe ubutumwa bwiza. Ingabirana Imana yampaye nawe zikubeko. Amen. Jewe rero aho dushitse ngaha nje kukwigisha kugira uzomenye ngene uvuga ubutumwa bwiza. Kuko igihe kuwa Mungu heze ku munsi w'Imana uheze aho wariko urashinga intaho uvuga wavuganye ubwoba bwishi cyane paraho mfise ubwoba bwishi gose narabibonye kuko aho narindi hose navuga nti ntaco kuko twe twamaze gushika twamaze kunyugwa nti nawe ko ari nzaje hajya Imana imugirire neza kandi igiye kumugirira neza rero naje nko kwigisha kugira uzobwire ubutumwa bwiza abandi fata aha turi bijya biturabibona ndabibona bajyana fata ko ari abakristo rero uzoba uri urabwiriza uri kurigisha ubutumwa bwiza kuko jewe ndashobora kuja muri Kenya cyangwa muri Amerika nawe ugasigara hano uzosigara uravuga ubutumwa bwiza ku buryo wikuramwe ubwoba bijya warikuragira ubwoba ujya munsi ntibize bisubire kukubako rero no kuvuga nk'ubunye bajya n'abantu bijya bitubona hajya bajya n'abantu abo bose ubu ndashobora kugira abandi Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amina. Yesu agira neza. Haleluya. Imana igira neza. Amen. Irakiza. Ikiza abagwayi. Amina. Ikiza abamugayi. Amina. Bose bakaboho. Amen. Arubabashira. Arubashira mu gusenga. Ugasenga. Ugakobya. Ugasengera abantu bagakira. Hama nawe ivyo mvuze ni wawe bitegereye gene uzobigenza. Bigire nawe ubwire bajya n'abantu. Bigira turabe. Nawe urimo. Najiwe. Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya shengero ry'Imana. Imana igiye kubakiza. Amen. Yesu agiye kuza. Haleluya. Agiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya shengero ry'Imana. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh rabababa. Sebebebebebe. Rabababa kasala bababa sede. Mwizina rya Yesu ariko urotiki ufashwe n'ibiki nzeyo nariko ndarota nzeyo nariko ndarota urabona pastor hamwe mana yanjye nariko ndota turi ahantu mu ishyamba rinini twari kumwe n'imbo n'imyonga hariho n'ibintu by'imisozi ngo turiko turavuga ubutumwa bwiza ngo tubwire ibiti zambona uruntu uruyoka runini rwose wewe ruje urubona nyene ruje aho turi we ngo warugiye nzamuna nabwo ngo ruraje urumva nzamuna nyaruyoka nabwo ruraje runini rwose urumamba runini izina rya Yesu rero nabona ruje kumira uko nyene ndavyibutse uribuka igihe nagusengera usara kwaye mu mutwe ntavyo wibuka nawe utavyibuka
Jivyo nabonye ndarabonye ndiko ndagusengera uko nagusengera naguma mbona uruyoka runini ndiko ndasenga ndasenga cyane ndiko ndagusengera nkabona uruyoka none ndakumatse ko keshi ibintu by'inzoka bikunda kuva mu bintu na cyane mu rukundo barakunda gukoresha ibintu by'inzoka nta muntu waba warakunze ukamuheba canke bivanye n'icyo muba mwarapfuye yoba yarayigeze kubabaho cane jewe kuva naba manze gukunda umukobwa umwe kuva menjeje amashuri nari nakunze umukobwa umwe hanyuma tuji no mu muji nca ndamusiga ku gatumba hajya niyo nari nagiye kuraba acambwira ko yapfuye muri kiriya gihe kijya gihe abwira ko yapfuye arona nagiye gusanga mbyutse nsanga hajya njyamye muhagaze hejuru yanje ibyabaye ntabyo narinzi rero guhereho gushika n'ubu sinzi yari uwo mukobwa sinzi yari niwe nari narakunze bambwiye gusa ko yapfuye muga ntiwigeze wagiye kumuraba tawaguhaye ibimenyetso by'uko yapfuye cyangwa tawakubikiye ko yapfuye mugabo ni wawigiye oya hariho umugabo bavukana na se wiwe yaranyibwiye ko ari we yamwishe yarabimbwiye ko ari we yamwishe arabimbwira neza ko ari we yamwishe rero guhera akibimbwira nasubiye kubona muhagaze hejuru wewe na mama n'urya wundi muhungu yavuga ko mwiganye ari we yazananye na mama wawe uwe hamwe twari ko turagusengera duhagaze hejuru kuko yari jewe na mama wawe ntabyo namenye je rero urumva guhera hajya rero wari umeze nyine nuko Yesu agira neza guhera hajya n'ubu sinzi byiwe rero uwo mukobwa niwe wenyine twakundanye kandi urumva yaciye apfa urumva ntawe nahebye none gasha ibyo bimenyetso biza by'inzoka kandi naho nabandi ko ndasenga uko nasenga ariyo twaguma tugwana nayo byogenda gute ku buryo bushobora kwiyumvira ko utoba waramuhebye ngo bayigutume cyane iwanyu ntimuba mwarigeze kuba mutunze ibintu by'ibitega by'ibisato ntabyo byigeze bibaho n'ukuri sinzi nka basogokuru baba barabigize mugabo sinibaze hajya hariho abantu bameze ukundi kuntu bagikoresha mangetengete bazi kuroga kuko iyi nzoka iteye ubwoba kandi yamiboneka no mu ndoto bikagaruka twarasenze tukama turasenga ariko bikibonekeza bikagaragaza biboneka ko neza uwo bari karabikora ni uwankirije ugo rukundo rw'uwo mwakundana niyaba ataruhari ubifisemo ko waramuhebye akaba ari waza kugucishiriza ngo agucishirize kuri ugo ruyo ruguma ruza nanje naho narubonye cagihe nariko ndagusengera nibaze yuko uwo yoba yavuze ko yamwishe yoba nawe ari wabigutuma ariko nta shetani agwana n'Imana ngo shetani atsinde Imana izotsinda pastor mugaje nagomba gusaba ikintu kimwe nagomba ngusaba bishobotse uzumfashe uwo mukobwa kwihangana yitwa kwihangana utwara dukundana uzumfashe tugende tubaze ukuntu yoba yaramwishe yambwiye ngo sinze ndabivuga yambwiye ngo nkazobivuga ngo bizonca umutwe mungana shaka wowe uzumfashe tuze tugende dusubireyo tumubaze ko yaragwaye aremvye ambwira ngo agomba apfe jene bashika umuntu yobagwaye ingwara yihavuga ko agomba apfe ashimwe ngo je ndapfuye ngo muganga uze wihende bivuge ngo bizoguca umutwe ngo ni je namwishe neka sha pastor we wumva gute none no mukobwa yabikubwiye canke no se wabo ni se wabo yarabikubwiye amaso mu yandi yengo yaramwishe ngo je ngo tubivuze turi babiri ngo kazovyumva ngo nkihenda nkabivuga nawe uzoba mpfuye mwizina rya Yesu kandi urumva nawe nganda bikubari ubwo ndagowe oya ntugowe kuko ubuza gukira ingwara arayirata none nawe wirati umukozi w'Imana kandi imbere ya byose imbere yo kuzogenda mbere ndakubwira ikintu kimwe tunganya umutima wawe
utegura umutima wawe uzokoranya abakozi b'Imana bose tugende mu rusengero tubanze dusenge bafashe kugusengera dusenge tutaramuza ibyo byose madayimoni n'amashetani n'ibyo biyoka bakurungika mu tubicacagura tuzovunagura izo nguvu ziwe akoresha mu kwicana azokwicwa tuzomugerageza uburyo bwose natwe tumuhonyange mu mutwe tumutsindisha amasengesho uzogumuhanga kuko Imana irakubona. Amen. Mvuye hariya hanye numva induru ariko kubw'ibyo kugira byose bishoboke muryana ariko ngene ndagusengeye nakoze kandi ndazi ndoto mbi ntusubira kuzibona bisengera shaka rero bitunganye mfate neza kugira dusenge. Mana uhoraho Mana ushobora byose nyine imbabazi n'impuhwe turataramuje ibi byose biza bisanganira iki kibondo cawe uwo mwana wawe yarabatijwe mu mazi menshi amaze kubatizwa mu mazi menshi yizera wewe none ko yakwizeye mwami Imana mwami uhoraho mufashe mutaramurishe utaramutse izi ndoto mbi aya madayimoni izi nzokabona zitagira ishinga na rugero mutabaramurize tubigusenze twisunze izina ryawe ryera mwami Imana mu izina ryawe ryera mwami Yesu. Amen. Urakoze sigara amahoro kandi ugira ukwizera ndagiye kuko ndazi ko buza kuri turi kuraririmba ushimira Imana. Imana ibane nawe rero muri iri joro. Okay, ni mwebwe rero mwaje ho gwarubanza gwagirizwa umwigeme yo bayarivye nibaza ko ari mwebwe ego okay rero murashobora kutubwira ingene vyagenze gute? twe turi hano na madame wanje hano kuko muriko murabivuga murazi ko ari dossier yaciye mu mirimo yanyu nubwo igihe tumuzana hirya yejo atariho mwari muri hirya ejo twamuzana aca yakigwa n'uyu mupolisi wanyu abitse ngaho mu mwohe. Stop, reka abanza muhamagare kugira ngo mutange ibirego vyanyu nawe nyene ari ngaho. Okay, murashobora rero kubandanya ibirego mwariko muravuga mubishikirize. Ego banye kubahwa murakoze kuduha umwanya kugira ngo dutange ibirego byacu jewe na madame hari bimwe twatanze no ya dossier mwari musanzwe mwumvise yuko mwanabivuze ko twebwe twazanye umukozi yitwa kwihangana n'urunyene mubona hano hama tumuzanye
atubera umwana mubi kandi cyane. Sinobidondagura ngo ndabimare mugabo ndavuga ibintu nyamukuru vyabaye igihe uyu mwigeme yazangwe mu mukozi muhira. Kintu cabaye coco harabaye ubusuma bukabije kandi bubi hamwe kwibwa urukomba amazi. Ikikiretse ko rero ngira ngo sinzi ko n'amategeko musanzwe mukoresha aza kurengena ahana uyu mukoshwa niba ari umukoshwa niba ari ntavyonzi. Umwana yagiye amutwaye nguyu mu by'ukuri ahubwo mbere ikintu nyamukuru abanza avuga iyo mwana nuko tugira amahoro. Murashoboye kuvuga yuko mwashoboye kwibwa urukomba amazi, hanyuma muvuga ko n'umwana wanyu ashobora kuba yagiye amujanye. Mbega murabifitiye ibyabona cyangwa murabifitiye ubuhamya ko ari uyu mwigeme yoba yagiye abitwaye atawundi muntu yoba yarabivye? Hari ibyabona bivyemeza ko vy'ukuri uyu mwigeme ariwe yabikoze ivyo bintu? Nikiye cemeza ko mufise cemeza yuko ariwe yoba yagiye akoze ivyo bintu byose mwagiriye? Nyakubahwa, nkuko umushinga ntaye wanje yejeje kubivuga, nawe ukabaza ikibazo ati kumbure twoba dufise ivyabona vyemeza ko uyu mwigeme yasize adusahuye urukomba amazi akatwiba n'umwana. Jewe novuga nti ivyemeza birahari. Icambere, umuryango urabizi ko yari umukozi wo mu nzu, ko naye tubanye ankorera amfasha ivyo mu rugo. Ikindi kigira kabiri mfise nuko ababanyi bahari. Ntushobora kuba utunze umuntu cyangwa ukoresha umuntu ngo ababanyi ngo babiyoberwe. Barahari. Hama ikigira gatatu nuko ababanyi n'imiryango yanje yose izi ko nari mfise abana babiri. Muri abo bana babiri umwe yarasigaye aryamye, ariko akandi kitwa ko ari nka gakuru kitwa Joy, koko umunsi uyu ndamubura avi muhira kabuze, ni nawo munsi mbura Joy wanje akagenda. Gushika uyu munsi rero tuvugana sindasubira kubona iyo umwana yarengeye. Vy'ukuri nawe ni mumubatse mukoresha amatoza yanyu, ubwo nivyo mwigiye mumenye ngene mubaza umuntu. Nukuri ni mumfashe je umwana ashoboye kuboneka n'ivyo bintu bishobore kuboneka. Nawe yabitwaye atari we. Vyabona n'ivyo nyene mfise ni byinshi, mfise umuryango, mfise ababanyi, ndetse nawe nyine aragaruka mbere icabona ko atabana namusigiye. Twagomba kukubaza madamu, mbega ico gihe urashaka kutubwira ico gihe abo bana wewe muri uwo mwanya wari hehe muri uwo mwanya abo bana babura? Wari muhira canke wari wagiye? Nyakubahwa, nkuko bisanzwe urazi ko abantu tubayeho dutarataza twiruka, nari ku kazi ka misi yose. Ni naco gituma namurondeye kugira mbere muhira afashe kurera abana, afashe kundabira inzu. Nukuvuga igihe iryo bararigwa jewe siho naje nsanga ari umwana muto, ariko uwundi mwana mukuru atari hari nawe atawuhari, kandi mu migenzo yiwe ntiyahora vimuhira no kuyenzera ntiyayenzera. Yami muhira uko nagenda namusangaho nkamusigaho, nukuri yari ntore. Cyo twari tumuzi ko ariko ico kintu cabaye n'ubusi ndagitahura kuba yaragiye atansezeye nkabura n'umwana. Ni navyo nubu mu mutwe nubu ndacahungabanye, sindabitahura ko siyo ngeso yarafise. Cyo gituma mvuga nti kijya catumye ahunga akagenda n'umwana nkamubura. Vy'ukuri arafise ibindi bintu anyegeje mu mutwe we vyihishije tutazi. Nivyo birisobanuye. Mwigeme, mbega we bavuze ngo izina ryawe ninde? Kwihangana. None wewe wavyiyumviye ivyo bakwagiriza? Ubivuga kwiki ko bagusigaranye urugo, bagusigarana abana, bagusigarana ibiri mu rugo vyose, hanyuma wumvise ko basanze wagiye? Ivyo ubivuga kwiki? Barakubeshera canke vyageze gute? Nyakubahwa, jewe ibyo bavuga ntavyonzi. Jewe
narigiri kandi ikindi mu kwigira kwanje nta na kimwe nagiye njanye navuge ko je n'impuzu ntazo nagiye ntwaye rero nyambara abantu baje baravyiba nigiriye j'ivyo bindi ntavyonzi ariko ubundi Nyakuba ndavyico nuvuga ko ngaha we nta jambo naguhaye turakira ibirego vyuriye mukobwa saba nabandanye mugare siruvuga ahasaka jagari naje ndafise iryo mvuga numa we nta jambo nabahaye uri kwarashikiriza ibirego vyiwe nawe yiregura nuriya turiko turumviriza we nta jambo ufise nije ndiko ndabaza wa mukobwa aha nta bintu vy'imikino uravyumva wewe ubwa mbere na mbere bagusigaranye urugo bagusigarana abana mbega ubwa mbere na mbere icotuma ugenda udasezeye ntushikirize ivyo bagusigaranye ngo uvuge ati jewe ndagiye n'abana mbe ivyo wewe uri kuravuga nibiki ubikura hari wewe bagusigarana itunga ryabo urugo rwabo hamwe bavuga ngo narigiriye n'abana tena baba gusigaranye we nubona kuri inkozi y'ikibi ushobora gute ivyo ubikura uri kuravuga yuko ngo warigiriye udashikirije ivyo bagusigaranye mandanya nawe uvuga ivyo vy'iwawe Nyakuba burya n'impamvu nogenda zimwe ziko zibirobonekeza abantu batanubaha n'imbere yawe ubona je ntari umuntu k'imbere yabo je naragiye kabisa kubera kumvo zanje nyene nabona nabo atamereye neza nuko jewe rero ivy'umwana n'ivyo mu nzu ntavyonzi ndasabye ijambo sawa mvuga rero twumvirize ivyo ugomba gukongerako Banyakubaha murakoze kandi kunyongera ijambo nubwo byari byagoranye mugabo nagumye nsaba ijambo bivanye n'ivyo numva ukwihangana mugabo sinzi ko ari kwihangana nyene ko numva ari ibindi bintu biriko biraja mugaha yavuze ngo sinzi ko mwavyumvise neza ngo yarigiriye ngo yigiriye ngo ntazi vyasubiye kubaho ananigaruka kumubaza mbega responsabilité canke kuzezwa ibintu kwari kwahawe nde kutahawe umukobwa mbega ho ego nivyo twasanze umwana yagiye ibintu vyagiye mbega ho iyo aca haza n'uwundi muntu agaturira irya nzu igasigara n'umusaka ninde yari gufatwa niwo twabigeje vyose tutahari niwe cariho caharya muhira rero ivyo ariko aravuga ngo yarigiriye abazwe neza kuko biriko biraza neza umwana ngo ntazi yari namuvuga yari kuko ndiko numva neza ko ariko ahisha ibintu umwana arazi yari okay ubu rero ngomba numvirize umuntu umwe rero nabaje kumviriza urubanza murashobora gukinjura turaza kubahamagara mu nyuma ariko mwebwe banza murindire uyu onye musohora mu bisanzwe namaze kumviriza ujya mukobwa numvise kumenga hari akantu ko bakerekana yuko vy'ukuri yagira amakosa mugabo madamu wewe hari wiyumvire hari ikintu co kikwereka neza yuko vy'ukuri ibintu mwagiriza ari ukuri murashobora kwegera ngaha anye Nyakuba nk'uko bivuga n'ukuri jewe nibaza yuko ujya mwigeme umubajije neza ugakoresha ubuhinga mwize ndazi neza kukuri kuza kukuronka kuko sinomuremera yuko yobagiye ajanye n'umwana wanje nkamuremera yuko ibintu vyabuze inzu nkasanga igaragara ari kumubeshera
ukuri nuko ni kujya kuri nakubwiye ababanyi nibo byabona byanje nawe nyene araza kumbera icabona gikomeye kuko ukuri guhari nuko burya iyo ngeso ntayo yari afise ahubwo nibaza ko arundi yo barayimwigije iyo ngeso kuza nkasanga inzira iruguruye iratamanzuye portail irarangaye ivyo bintu navyo nari ndamuziko kuba kandi hari habona nkamubura nkabura umwana nkasanga uwundi mwana araryamye nkasanga n'impuzu ziwe ntazihari yarazitekeye arazitwara umwana aratwara gushika uno munsi nta n'irengero twari tuzi aho riri hanyuma ikindi ni ukuri kandi bize guherera ngaho ubwo muza kumfasha akatinda avuga iyo umwana yamutwaye n'iyi bintu yabitwaye ni ukuri muze gushirako n'izindi mpanuro uti kubera iki abakozi benshi bo mu nzu ubu hari n'igihe mufana akantu gatoyi gusa wewe akagakuza ugasanga umwana abagiye basanzwe barateye imbere bafise amafirigo bagafata abana bakabashira mu mafirigo utugire dukomeshe ba nyina babo base babo ugasanga umwana yarumye kandi yari muzima ukamusanga muri firigo oya turetse nico jewe reka nakwereka ugasanga umwana bakubise nikiruruma ugashika utwara kwa muganga no kuri ivyo vyose mwe mudufasha muri aba bakozi bakora mu nzu murabe impanuro niba muvuga uti nka twe nk'abacamanza kuko ivyo ndabivuga ndabizi ku mubanyi wanje ndabizi no kuyindi nshuti y'abandi nico gituma rero n'ubu jewe vyanteye ubwoba ko yobazi uwo mwana yara ahubwo ngira nubwo bako atoba yaragiye kumugurisha yagomba bivuge je nabonye ko yagomba bivuge yacujumiranye acagira kanyarigabo kwiki kintu uri kuravuga rero ni ikintu gikomeye gose uno munsi abakozi bo mu nzu ntibazi inshingano zabo mutigute iyumvire umuntu aba basiga mu nzu agacaca ku kazi bisikura ko ubasigaranye ibintu vyose urabibajeje babifise mu ntoki utahari nibo cariho cawe mugabo kaza wumva kwa kundi kukubura ubwenge akaduka agaca hengera wagiye ku kazi agaca yigira akagenda none muri ico gihe twego twagize imana tukaza tukabona hakiri kare ivyo bintu vyabuze n'uwo mwana yabuze ni numva yuko bigenda navuze yuko nuwoze gaturira inzu biteza kwagirwaho nayo n'amakosa akomeye ngira ngo leta yoraba n'ukuntu iza irabishaka ivyo bintu ikereka akamaro n'uburemere abakozi bo mu nzu bafise imbere y'aba shebuja ba canke akaba n'inyigisho zitandukanye zo kuyigisha abantu bakora mu mazu bajejwe abana bajejwe iki hakagira igihe haba ibiganiro bitandukanye akavuga ati abakozi bose bakora mu nzu inama umusi munaka kuko turetse reka guhanura n'abandi bantu bacu ataraboneka nyakubaho umwana naboneke naho tugejeje umujishe naboneke twe naho tugejeje ivy'impanuro tuzogomba tubishyire mu masuggestion twandike leta ibintu vyo nibisanzwe umunaro rero dukeneye umwana ariko umwana dukeneye umwana mbona umwana muzoba mufashije cyane nta wundi yamutwaye ni wenyene dukeneye umwana uburorero je ndabufise ababanyi bose umwana agiye umwana turiwe umwana yishwe usanga nabakozi kubera agashavu baba bafitaniye na bayina bucanke na basebuja fasha uwo mwana aboneke hama ibindi tweze tuzobivuga no hanyuma tubisubiremo mugabo kitubabaje cyatuzanye ngahano umwana naho tugejeje okay musoke rero mpeze duheze twumvirize ujya wundi nawe ego sawa kari niwe kwiha ibintu byose nawe byagiritse ningene narakurondera ndakuba bandu uve hasi turwane n'umuntu kwiha bihowe
nararondeye narabarikirije hose agatumba ndaburira umutima ibyanje ni birebire ibyo byose biragenda ngo basi nacu ihangane yashaje mfise amagoko menshi ihangane amagoko yanje yagumye ankurikirana mama ko tubonanye ntugipfuye ihangane byose birahera